mana 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 we. Tugire shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije ndabifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Ndabifurije umunsi mwiza w'amahigwe, umunsi mwiza wo kururanirwa, umunsi wo kubona ibyiza birushirije. Umwami Yesu abahezagire cyane. Dusome umurongo wanditse mu gitabo cy'imigani, igitabo cy'imigani igice cya 17 umurongo wa 13. Ndashaka tuganire n'ino jambo rivuga ngo uwishura icyiza ikibi, ikibi tikizova ku nzu yiwe. Uwishura icyiza ikibi. Bavandimwe, hari igihe umuntu agukorera icyiza, hari igihe umuntu agufasha, hari igihe umuntu akugirira neza, hari igihe umuntu akuvuga neza, hari igihe umuntu akwegeza imbere. Muri buno buzima bwa none bene data, nta muntu n'umwe yogera hageze hatagize abantu bamufata ukuboko bamwegeza imbere. Ndagusengeye cyane, uyu muntu wagufashe ukuboko, uyu muntu yakwegeje imbere, uyu muntu ntukamwishyura ikibi. Hariyo abantu benshi bagwa muri erere uyu munsi, bakaba bafise ibintu bibakurikirana batazi iyo byavuye, batazi iyo byavuye. Umuntu nagukorera icyiza, ugerageza uburyo bwose wishura icyiza. Nimba udafite icyiza wo mwishura, reka tugwe mu mutego wa Satani wo kumukorera ikibi. Hano Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ni cyanditswe. Yavuze ngo uyu muntu wishurira ikibi ku cyiza yagiriwe, yavuze ngo ikibi ntikizova mu nzu ku nzu yiwe. Ikibi ntabwo kizova mu nzu yiwe. Umuntu nakugirira neza, mukabana imyaka 5, mukavana, muvane neza, ntukigere umurarira ku ijoro nyene wo mugirira nabi, kandi yarakugiriye neza. Umunsi uzogwa muri uwo mutego, Bibiliya yabitomoye neza. Yavuze ngo uwo muntu ikibi ntikizova ku nzu yiwe. Zaburi 109 umurongo wa 4. Urukundo rwanje bagwishiye kuba abagwanizi banje. Urukundo naberetse. Bene data, umuntu ntakugirire neza nawe ngo usubire inyuma umugwanizi we. Urukundo rwanje, yavuze ngo urukundo rwanje bagwishuye kuba abagwanizi banje, ariko njeho nitwararitse gusenga. Ariko njewe nitwararitse gusenga. Urukundo rwanje naberetse, urukundo rwanje bagwishuye kuba abagwanizi banje. Ntarabakoreye neza, ntaberetse urukundo, ariko ibo bangarukije kungwanya no kungirira nabi. Ntukigere ukora ikosa ryo kugirira nabi umuntu wakugiriye neza. Ntukagwe mu mutego. Mukundwa uri kurankurikirana, ntukigere ugwa muri uyu mutego ko umuntu akwereka urukundo, wewe ukamwereka ukaza kumugwanya, ukaza kugwana uwivuye inyuma. Salomo yavuze ngo uyu muntu ikibi ntabwo kiza kigera kiva mu nzu yiwe. Dawudi yavuze iwe ngo ariko njewe nzokomeza gusenga. Babikora ibyo byose, ariko njewe nzokomeza gusenga no kubereka urukundo. Zaburi 109 umurongo wa 5, umurongo wa 5 ukavuga ngo kuneza nabagiriye banyishuye inabi. Bene data, reka kugirira nabi umuntu wakugiriye neza. Kuneza nabagiriye banyishuye inabi, ku rukundo banyishuye urwango. Kuneza banyishuye inabi, ku rukundo naho banyishuye urwango. Imana ikurinde, Imana indinde, nawe ikurinde, ikurindira abana. Bavandimwe, umuntu wakweretse neza uzamugirira neza. Ntukigere ugwa mu matego w'umuntu wakugiriye. Ntugatakaze umuntu mwene data. Uyu muntu no munsi uri kuragirira nabi, uyu muntu uri kuratuka, uyu muntu. Bene data, hariyo abantu baje ku marezo sosiyo bakirwa batukana, bakirwa bavuga abandi nabi, abakozi b'Imana bakabatuka, bakabavuga nabi, nta na kimwe babishuye. Ukibaza ngo uzo wiyumvira neza kutazimbura bino binyoma cyangwa n'ibitutsi. Ndakubwire, uzobyimbura avec intérêt. Hari umunsi wo kubyimbura na intérêt yabyo.
inabi igihe cyose irakugaruka, n'ineza irakugaruka. Umwanditsi w'Eburayo yaravuze ngo murushirize kugira neza no kugira ubuntu, ibyo ntibikave ku buzima bwanyu. Mu murongo wa 5 wavuze ngo w'Izaburi, ku neza nabagiriye banyishuye inabi. Bene data, naho umuntu atokugirira ineza, naho umuntu atokugirira ineza, reka kumugirira inabi, reka kumugirira nabi, reka kwirirwa gutuka abantu ntaco mupfa, nta namwe mugeze muhurira. Ivyo bitutsi byawe hari umunsi umwe, cyangwa waratanguye kubizimbura, hari umunsi umwe uzovyimbura, hari umunsi umwe uzovyimbura, hari umunsi umwe uzovyimbura. Ndakwinginze wowe wankurikirana, iki daimoni yo kugira nabi, yo kugirira nabi umuntu akugiriye neza, iki kintu kigomba gusenyuka ku buzima bwawe. Ku neza bangiriye nabi, ku rukundo banyishuye urwango, ku rukundo banyishuye urwango. Ndabasengeye bakundwa muri ko murankurikirana, ndabifurije ngo igihe cyose uzogwanya ikibi mu buzima bwawe. Ikibi ni Mungu kironona, ikibi kirakurikirana. Hari igihe abana bashobora kubaho nabi kubera ikibi cy'abavyeyi babo. Ndabifurije gukora ineza. Umuntu wakugiriye neza umwishura ineza. Bavandimwe, numenye umuntu wagiriye neza abavyeyi bawe, uzomwitura iyo neza. Ni wumva umwana wawe cyangwa umwana wundi yakoze ineza, uyinezerererwe. Mu misi yaheze ari umwana umwe yakoreye uwundi mwana iciza, umwana tuvukana amukorera ineza, amukora ikintu ciza pe. Uwo mwana ntabwo yaramuzi, ntabwo bari baziranye, yaramubwiye gusa ko agize ikibazo ahantu yarari, aramuhamagara, aho umwana amukorera ineza. Mpamagara papa wiwe ku telefone hano, ndamuhamagara ndamubwira ndashaka gushimira umwana wawe ineza yakoreye muri umuna wanje. Yambahuriye nawe, ndamubwira amakuru yose ngene vyagenze. Papa wiwe biramunezeza ko umukobwa wiwe ashobora kugirira umuntu neza. Bakantelefona njewe, bakambwira ngo hari neza umukobwa wawe yakoze. Bene data, tubibemwe twigisha abana bacu kuri neza. Niyo urabona abana ari gihe bakosanya mu rugo, mu nzu, niyo mwakoreye uwundi ikibi, igisha uyu nguyu kumwishura neza. Nimba mubwiye nabi, namwishura neza, namwishura kumubwira neza, namwishura kumubwira neza. Bene data, ndumva umuntu yakuvuze, yagutuse mwibarabara ngo nawe uca ugenda urondera abandi bantu wicarike ubwo ntagire kumuvuga nabi, kurakora ikosa. Ikinyoma ndizo gukubita hasi, ibituzi ntacyo bizogutwara. Salomo yaranditse ngo umunyabwenge aza yirengagiza ico yacumuwe ko. Hari abantu bafite amashari, hari abantu bashaka kugira ishari, nta na kimwe babagiriye, bakakuvuga nabi gusa, bafite misiyo yo kuvuga nabi. Wewe byihoze, wowe kuri neza, gerekana urukundo. Hari umunsi umwe ubwo rukundo rwawe ruzoseruka imbere y'Imana, Yesu akugirira neza. Haleluya. Ku neza nabagiriye banyishuye inabi, reka kwishura inabi nta kizo kumarira. Ku rukundo banyishuye urwango, ku rukundo banyishuye urwango. Yesu abahezagire, Yesu abaha umugisha abavandimwe bakundwa muri ko murankurikirana. Tukigera ugiriro nabi umuntu akugiriye neza. Ubona umuntu wabona umugwi wa mbere. Icya kabiri, tukigera ukora inabi, tukigera ukora ikintu kibi. Ikibi kirakurikirana n'amageneration n'abana. Twazasanga abana bawe niyo bari mu mahanga, ikibi wakoze kirabakurikirana. Kora ineza, kora iciza. Umuntu wakugiriye neza mukorere iciza. Yesu abahezagire kandi abaha umugisha. Ndasengeye umwene data kurankurikirana amana, uturinde gukora ibibi. Data, hari abantu iyo umuka mubi wo kwishura ikibi ku neza bagiriwe. Iki kintu turacyamaganye mu miryango no mu buzima bwacu minsi yose, mu izina rya Kristo Yesu. Uduhe gukora ineza data, uduhe gukora ineza. Haleluya. Uduhe gudushishikara gukora ineza mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze cyane, uhezagire bavukanye bacu bakora dukurikirana. Amahoro ya Kristo Yesu agaze ku buzima bwawe, ibikorwa by'ineza bigaze mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Mana.